duteraniye muri ingoro y'Imana kugira ngo Umukama wenyine atwizimanire, atuzimane ijambo ryiwe, duheze twegere neza meranda mu ijambo tugira twumve. Umukama nta kindi adusaba ni ukurekuranira no kuba abanyakigongwe. Ibyo turaza kwisanga mu gisomwa ca mbere aho tubona Dawudi areka yica Sawuli, yareka aramuhiga akavuga ati umuntu yasizwe n'Imana si jewe n'umwaka ubuzima. Mu nkuru nziza Yesu arabandanya atubwira ko atakindi twoshira imbere atari ukwama tugira ineza gusa, tugirira imbabazi abandi nk'uko natwe Imana tugirira imbabazi. Pawulo mweranda arandikira Abanyekorenti abereka ko tuzozukira ubuninazwa nk'uko Yesu yabidutanguriye. Ngivyo rero ishimikiro n'ishingiro ryo kurekuriranira no kuba abanyakigongwe. Turaza kwifatanya n'abashomisati bahereza amashikanwa, ariko rero imbere y'uko twinjira mw'idonido ry'isakaramento rya Ukarisiya, muze duce bugufi. Aho hose bitugora kurekuriranira, aho hose bitugora gutanga ikigongwe, ngo Umukama adufate neza, natwebwe nyine tugororokere Umukama mu buzima bwacu. Dusaba imbabazi rero kugira ngo Umukama atugirire ikigongwe, dushobore guhereza iyi mwuka iriza umutima ugororotse. Ndirega ku Mana mushobora byose no kuri mwebwe bene wacu, kuko nacumuye cyane mu byiyumviro, mu mvugo, mu ngiro no mu bwiyubahiriza ibyo nategerezwa. Niko naracumuye, cumura mbizi, cumura n'ibigirankana. Nico gituma nabaza Mariya muhimbazo yamwe n'umubikira, abamarayika n'aberanda bose, namwebwe bene wacu musabire Umukama Imana yacu. Imana mushobora byose nitugirire ikigongwe, maze niyamara kuturekurira akabi kacu kose iduhe ubuzima budahera. Amen.
ibyo dusoma mu gitabo cya mbere cya Samueli. Muri irya minsi Sawuli yarahagurutse afata urugendo amanuka mu gahinga ka Zizi, ajyana n'abantu 3,000 intwari za Isirayeli ngo baje gufata Dawudi mu gahinga ka Zifi. Dawudi na Abishayi nabo bagenda mu ijoro aho babandi bacumbitse, basanga Sawuli araryamye yasinziriye mu rusago, icumu ryiwe rishinze ku musego, Abeneri n'ingabo ziwe zose basinziriye iruhande yiwe. Abishayi araheza abwira Dawudi ati, uyu munsi umukama yakugariye umwansi wawe, ndeka ndamusogoteshe icumu ryiwe rimwe rudende, ndamumakanishe n'isi. Dawudi niko kumwishura ati, ntumwice. Ninde yoshobora kwica umuntu yahezagiwe n'umukama ngo aheze arokoke? Dawudi afata rya cumu ryari rishinze ku musego be n'umukuza w'amazi, baca barigira. Nta n'umwe yababonye, nta n'uwabaciye ikanda, nta n'uwikanguye, bose bari basinziriye kuko bari bahwikiwe n'itiro umukama yabasutsemo. Dawudi arajabuka ahagarara ku itaba ry'umusozi. Hari akarere katari gato hagati yabo. Dawudi arasemerera ati, icumu ry'umwami riri hano, nihagire uwujabuka azaritore. Umukama azohera umuntu wese ku butungane bwiwe no kugeranda bwiwe. Uyu munsi umukama yari yagutaye mu maboko yanje, ariko nanse kukwica kuko wahezagiwe n'umukama. Iri ni ijambo ry'Imana.
nibyo dusoma mu ibaruwa rya mbere umutumwa Pawulo yandikiye Abakorinti. Nshuti zanje, Adamu wa mbere yari umuntu yagabanya ubuzima. Adamu wa nyuma nawe ari we Kristo ni wa mutima utanga ubuzima. Mugabo ntihatanguye kuboneka uw'umutima, hatanguye uwugenzwa n'umubiri, hanyuma haza uw'umutima. Kubera ko yabumbwe mu ivu, umuntu wa mbere yavuye ku isi, umuntu wa kabiri we yavuye mu ijuru. Uko uwavuye mu ijuru ameze, niko kandi n'abavuye mu ivu bazoba. Uko uwavuye mu ijuru ameze, niko kandi abavuye mu ijuru bazoba. None rero nk'uko twashushanijwe n'uwavuye mu ijuru, niko tuzoshushanywa n'uwavuye mu ijuru. Iri ni ijambo ry'Imana. Nimukunde abansi banyu, mugirire neza ababanga, muhezagire ababavuma, musabire abababeshera. Hagize ugukubita kw'itama rimwe, tega kandi irindi, n'ukuzogutwara umutamana ntumubuze kugutwara ikanzu. Uwugusavye n'umuhe, kandi n'ukuzogutwara utwawe ntutuburane. Ico mushakaga abandi babagirira, kibagirire namwe. Nimwakunda ababakunda gusa, vyobamarira iki? N'abanyakabi nyene barakunda ababakunda. Nimwagirira neza ababigirira neza, vyobamarira iki? N'abanyakabi niko bagira. Nimwagurana abo mwishimiye ko bazobasubiza, vyobamarira iki? N'abanyakabi baragurana abanyakabi ngo baronke ibingana na bino. Mweho nimukunda abansi banyu, mugire neza, mugurana ataco mwishimiye, impera yanyu izoba nini, kandi muba abana b'uwo mw'ijuru. Kuko agirira neza inashima n'ababi, nimube abanyakigongwe nk'uko so wanyu ari umunyakigongwe. Nimucira abandi rubi, niho mutazorucirirwa. Nimucira igihano abandi, niho mutazogicirirwa. Nimurekurira abandi, niho muzorekurirwa. Nimutange, niho bazobaha. Bazobasubiza ingero nyayo yuzuye, itsindagiye kandi isesekaye. Ingero mugererako abandi, niyo namwe muzogererwako.
nitwakire kandi dushimagize inkuru nziza ya Kristo. Bavukanye intore z'Imana, nuko nyine tubwirizwa kubasigurira n'ahandi umenye iby'uyu munsi byari byisiguye. Ariko rero tugerageze buke buke turabe icyo Umukama ashaka ko twotahana kizodufasha kubaho muri iyi ndwi ndetse no mu buzima bwacu bwose binakunze, naho tuzi ko twebwe abantu twama turi banantege. Natangwe ndababwira yuko ijambo ry'Imana ry'uyu munsi nibwo twoca twitahira dufashe gusa amajambo abiri: kurekuriranira, kubana neza n'abandi. Kurekurirana no kuvuga kubana neza n'abandi no kuba abanyakigongwe mu buzima bwacu, ibyo bibiri birakwiye. Kurekuriranira kugira tubane neza n'abandi no kuba abanyakigongwe nibwo twotahana ibyo nyine byo babikwiye. Reka rero tubirabe muri iri jambo ry'Imana, turabe ingene dushobora kubitsimbataza. Mu gisomwa ca mbere, Dawudi yaragenwe, kuko murazi ko Sawuli yabaye umwami wa mbere wa Isirayeli. Mu minsi ya mbere arakora neza, mugabo birahava biracangana buke buke. Imana ija gutora ka gahungu k'imbuto kari inyuma y'ibitungwa, amuzana kugira ngo akurire ibwami, amenyere iby'ubwami. Uwo Dawudi azoba umwami w'agatangaza. Ibwami rero arakora birashimwa, aragenda mu rugamba aratsinda. Wa Sawuli ishavu n'inzigo n'ishari bica birabyuka, ati reka ndagakureho kareke kuguma kaza karantwara amasifa nakumwe babivuga kuko yaragiye aratsinda urugamba. Abakenyezi n'abandi baza barabyina bati ego Sawuli yarisha abantu igihumbi, mugabo undi yisha abantu ibihumbi n'ibihumbi. Aca yumva rero ubengaragayitse, ni bya bindi twamamwo bavuga. Ati reka rero ndagakure hako kantu ntigasubire. Rero agira umugambi wo kumukuraho, kumwica. Wa Dawudi yarahunze kenshi. Ubu rero batweretse aho hunze, maze wa Sawuli araza n'igitero. Mwumvise abagwanyi 3,000, mugabo mwumvise ko Imana yabahwigije itiro. Dawudi aho yari yinyegeje araza, mwumvise amutwaye umukuza w'amazi yagendana n'icumu ry'umugabo. Ariko rero ahashitse yantwaza ngabo bari kumwe, atesha Imana yagize neza, iramudusize wa mwansi wacu. Imana iramudusize mu miganza. Reka rero icyo twikorera, reka ndamutobekeranye, hanyuma ibihera bibe biheze, duheze twibere mu mahoro. Mwumvise Dawudi ibyo yavuze: ntabwo ukoze ukuboko ku muntu yagenzagiwe n'Imana. Kurekuriranira, kugira imbabazi, murumva aho bishingiye hambere. Ntabwo ukoze ukuboko kuwahenzagiwe n'Imana. Bavukanye aka kantu nje nahashitse ndiko ndazirikanira ijambo ry'Imana, numva umegano yicara gato ndiko niyumvira aho muri twebwe abaye Dawudi, umuntu ashaka kumushyira munsi yaryo bakamushyira mu biganza byiwe, twari kugira ngo byari kugenda gute iyo tuba twebwe? Umwe wese avuga ati yaba ari ikintu byari kugenda gute? Igihe ni bya bindi twama mu minsi yose. Abarundi twoho sinzi ko mumaze kubona umenga twebwe twivugiye agatima k'ingwanyi gusa. Murabe imyaka n'iyindi
tumaze turiko turahigana gusa duhezanyayo iri jambo ry'Imana ry'uyu munsi bavuganye dukaburire agatima ducureshe ka gatima ndwanyi turondere nyawo n'umutima nk'uko tubyumvise w'imbabazi w'ikigomwe wo kubana neza w'ukurekurira nk'uko Yesu yabitubwiye nabo twita ngo ni abasi bacu kuko nta mazi yobwirijwe kubaho kuko nimwaba mwumvise Dawudi ntaretse kwica Sawuli kubera bya bindi ko twaremwe twese tugashoka Imana ko tuvukana uyavuze ati ntawe ushobora gushira ukuboko k'uwahezagiwe n'Imana bavuganye twese turi ngaha twararose batisimu turasigwa amavuta twararose konfirmation turasigwa amavuta twese rero ngaha twaratowe n'Imana nta n'umwe bitwamamo yoshoboye gukoza ukuboko wasizwe n'Imana twese ngaha twarasizwe n'Imana none bigenda gute Yesu niwe aciye abandanye nimukunda bamugirire neza ababantu muhezagira ababavuma musabira abababeshera aha Yesu murazi yari karatubwira ko twotera intambwe ntitugume hahandi kuko murabizi abarundi n'abanyisirayeli ubwa mbere abanyisirayeli murazi ingene bavuga bati umuntu niyaramuka kugiriye nabi genda uhonya biwe bose bimwe abarundi twahora tugira bimwe bita kunyaga bagatwara ukwiwe n'abawe bose barahava baratuka batoya niyagukura ijisho nawe mukura irindi nturenze niyagukura iryinyo mukura irindi nawe mugire ibingana Yesu arabona ko ugwihorahoranwe bavuga yuko ruheza guteruka mara imiryango ati tubwire rero iyindi ntambwe niwazanye rero bimwe twaherako vy'ukurekuliranira no kuba abanyakigowe no kumenya yuko atabubimbwa bishaka ubuza kugira nabi nagira nabi nitwaba tuzi yuko twaremwe n'Imana tugashoka yuko twavyumvise kandi nk'uko twavyumvise mu gisomwa ca kabiri nitwaba twese dutumiriwe kuzotorana ubuzima tukaba nka Kristo kuko arivyo twaremewe tuzohinduka twese imibiri yacu b'imibiri isusa n'uwa Kristo tube mu buninazo buzokwamaho ntitwokwama hahandi tubwirizwa no kugira umutima uwukurekurira abandi wo kubona ko atabubimbwa bishaka ahubwo yabwirizwa kugira agatima ko kwama ariko arazirikana ubuntu bw'Imana ku munsi tuze turazirikana ubuntu bw'Imana tugiriranira ubuntu ubuvasoni mu buzima bwacu acavuga ati nk'uko nawe ushaka yuko bokugirira nawe ugirira neza uwundi n'uwo wibaza ko ari umwasi niko kurekuriranira niko kuba umunyakigongwe kandi tubizirikane ntihagire n'umwe muri mwebwe azobandanya avuga nk'uko abarundi tuvuga ngo kwibagira oya ukwibagira ko tubakugiriye nabi kurekura n'ukurengera ibyakubabaje byagushikiye ukavuga iti nk'uko umwe yavuga ngaha ati Imana yo nyene izovyimenyera kurekura ntibisigura kwibagira bisigura kurengera kwirengera tugaheza rero tukaba mu rukundo nk'uko Yesu yabidusabye tukagira igishika tugakunda umuntu kubera ubuntu bw'Imana tukirinda gucira abandi rubi nk'uko yabitubwiye kuko natwe turiko rurarondera hamwe muri dawa twese niho tuvuga ngo uturekurire nk'uko natwe turekurira tuba abanyakigongwe nk'uko Imana itugirira ikigongwe ku munsi
ikatubabarira. Yasozereye avuga ati mubimenye mubizirikane ingero mugeresha namwe niyo muzogerekwako. Uko uzoba wabaye umunyarukundo niko n'Imana ikugirira urukundo gusumba. Ingero mugeresha namwe niyo muzogerekwako, niyo tuzogerekwako. Bavukanye n'umunsi uyu munsi ko twatera iteka tukaza ngaho iri jambo tukaryumva tutahanye. Ngiye nigiriye inama iyihe? Ngende nigiriye inama iyihe? Ndagarutse kagatima tari kagatima kugwamukisha rimizi. Uyu munsi nshaka kugahohosha kuti kagatima ngwanyu nababwira ngiye kugahohosha gute kugira ngo mbu wa Kristo ngendere ubuzima ndondere ubundi ubuzima neri intambwe mu kwirengera maze nubaka umubano uzira kanenge. Dushobore rero kuzotorana bwa buzima wa mubiri uninaye mu wa Kristo mu buzima buzokurikira. Muze tubisabiranire kandi tuvyigire k'inama dushobore koko kuba mu munezero wo gutanga ikigongwe wo kugira imbabazi no kwama turiko turiyumbana mu mabere mugabo umwe kubera tuzirikana yuko twese twasizwe n'Imana kandi turi bene Adamu tubwirizwa gutorana ubuzima buzokwamaho. Amen. Muve hasi tugaragaza ukwemera kwacu. Amen.
biro mukama natabaza abantu bose amahoro ku isi kandi azobaronsa ubuhingwe mw'ijuru. Umukama azonera umuntu wese ku butungane bwiwe no ku bweranda bwiwe. Dawe mweranda, turaguhereje ekleziya yacu n'abo wayishinze ngo bayirongore, Papa Francisco, abepiskopi, abasaseredoti n'abadiyakoni. Nubakomeze na mutima wawe mweranda, babashe kurangura neza ivyo bakwemereye, bame banonokewe mu butumwa wabatoreye. Mukama twumvire. Umukama niwe nyene imbabazi n'ikigongwe. Turaguhereje Mukama igihugu cyacu Uburundi, tugusaba ngo wewe nyene ubwirongorere, wewe mwami nyene imbabazi n'ikigongwe, ukigirire ikigongwe, ukironse amahoro n'itekane bivi wawe, igihugu n'abakibamo bose baroranirwe, barangwe n'urukundo rugukomokako. Tubisabiye n'isi yose. Mukama twumvire. Ico mushaka ko abandi babagirira kibagirire namwe. Yesu mwiza, turaguhereje abagwaye, abashonje, imfuvyi n'abapfakazi, eka abugarijwe n'umwijima batabona kubu ndetse n'akazoza kabo, ngo barabasane ko mu kubugururira imitima y'abafise ico bobafasha, babone kubafasha nabo bagire umwizero w'ubuzima. Mukama twumvire. Natwe Mukama wateye iteka ryo kuza ngaha mu ngoro yawe udufungurire, turagukengurukiye twongera tugusaba udufashe kwama twitwararika ibyawe, tuzigame n'amajambo meza waduhaye kandi ahimbaye twumvise, duheze tubashe kuba abana b'uwo mw'ijuru. Mukama twumvire. Dawe uri mw'ijuru, ukwemera waduhaye mu mwana wawe Yesu Kristo
kristu umuvukanyi wacu n'urubeya rw'urukundo mu mitima yacu nibikabure muri twebwe ukwizigira guhimbaye k'umuzuru w'ubwami bwawe. Ese inema yawe yuduhindura ababivyingira akamaro b'imbuto z'inkuru nziza zo kwamira umuryango w'abantu n'isi yose mu kurindirana umwizero ijuru rishasha n'isi shasha, kuko ububasha bwa sekibi buzoba bwatsinzwe, uburinazwa bwawe bukabona kwigaragaza imyaka yose. Ese inema ya yubile yokabura muri twebwe turi ku rugendo kuko kwizigira inyota y'uguhurumbira ibyiza by'ijuru kandi igashungururira ku isi yose akanyamuneza n'amahoro by'umucunguzi wacu. Ese mana uhezagiye imyaka yose woshimagizwa kandi ukaninahazwa, maze ishimagizwa n'ibinahazwa ryawe bikamaho ubu no mu myaka yose. Amen. Mukama Mana yacu we bwirukiro n'amagara yacu, tega amatwi eklezia kwambaza itwe n'urukundo rukomokako. Heza rero turose tugusabye turakwizigiye, tubigusabishe Yesu Kristo Mukama wacu. Muvyeyi dukunda, turaha imbere yawe ngo tugukengurukire ku ngabirano zose twarose kubw'ubuntu bwawe muri kuno kwezi guheze. Urakoze kuko izo ngabirano ari ikimenyetso c'urukundo rwawe, c'urukundo rw'Imana. Tuje kugushikanira ubukorwa twaranguye, ingorane zacu hamwe n'ibitunezeza. Turishikana mw'isoko ry'iranga ry'inema mu gasengero kawe. Twakiriye aya mashikanwa y'ikigega c'inema, maze urangure igikorwa cawe nk'uko wavyemeye uti, kuva ubu nshaka kwiyegereza abantu b'imitima inyotewe guhinduka, ndabigishe kuba intumwa zanje zibushitse. Mawe umviriza kandi ibisabisho vyacu, imyitwarariko yacu ariyo wawe, kuko n'umuvyeyi wacu natwe tukaba abana bawe ukunda. Dusubiye kandi kwiyemeza kwifatanya nawe mu rukundo no mu gikorwa cawe co gufasha gukaburira abantu urukundo rwa Kristo. Mawe wacu, urazi imitima yacu, turi imbere yawe n'umwizero mwinshi, ushaka kwitanga ku bwawe kubera urukundo. Tega amatwi ibisabisho vyacu, uheze ushinge muri twebwe ubwami bw'umwana wawe ukunda cane. Mawe akira ivyo mfise ku muzirikanyi vyose, ivyo mvuga n'ivyo nkora, ivyo nibaza n'ivyo nkunda, ivyo ndonka ndabikoreye, ivyo nshinzwe n'ivyo mparanira, ibinezereza n'ibimbabaza, uko ndi kose n'ivyo mvuze vyose. Vyakire ubishire mw'isoko ry'iranga ry'inema, bitemba niba mu gasengero iwawe, bikamara inyota abahumvira shomeza. Gereka abana bawe witoreye mu rukundo rwawe, heza ibikorwa vyacu biri ntazo ukatubwiranga. Amen. Ewe Mariya mugabekazi mawe, natwishikanye ko rwose kugira ngo umenye ko ndi uwawe,
ndaguhaye amaso, amatwi, umunwa n'umushahara wanje. Ndakwihaye wese, nuko rero mawe mwiza, mbaye uwawe ungahurana nk'uwawe. Mawe nizeye ubuntu bwawe n'ubushobozi bwawe, nakurya k'umwana muvyeyi w'agatangaza. Ndakwemeye kandi ndakwizihiye muri byose, kumwe n'umwana wawe ataco nibona. Mwamikazi nyakukundwa, dufukutamana, mugare kazotanganirwa, uvyagirisho nesas,
bandanye musaba abavukanye kugira ngo irishikanwa ryanje kandi ari ryo rwanyu rishimwe n'Imana Data mushobora byose. Wewe
yamwibagiye yafashe umukate aragukengurukira arawumanyura awereza abigishwa biwe avuga ati nimwakire murye mwese iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura birakunda afata ikarisi yongera gukenguruka ayereza abigishwa biwe avuga ati nimwakire munywe mwese iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abagize ibicumuro, ibyo murabigire munyibuka.
mana nzima warashatse gukoraniriza abana bawe muri ekezi imwe ariyo mubiri wa kristu ngo berekane ubumwe bafitaniye ukomoka kuri wowe mana muryango wa data na mwana na mutima mweranda. Twebwe abakristu ba paruwase Ngagara turagukengurukiye ku ntambwe tugezeko mu mugambi wo kubaka ingoro yawe kandi wacu. Turagusavye guhezagira abo bose bitanze kandi n'ubu bitanga ico gikorwa kishe mu ngiro, maze senge twereka rya hema washingira igihugu cawe ceranda tubashe kuronka gusengera habereye. None rero turagusavye uyobore uhezagire wongere utagatifuze abakristu bose bitanga bagushimira ku ngabirano wabahaye. Shura umutima w'urukundo kuri abo bose bafite babikorera babigira mu gushaka n'akanyamuneza. Jewe hanje ndakwemere gukora ibishoboka byose kugira ngo ngoro yawe ihimbaye yubahwe maze izina ryawe rinahazwe
mana mushobora byose turakusanze nuturonse ibyiza byose by'ubukiriro aribyo byiza tumaze kuronka muri aya mabanga urubigusabishe yezu kristu mukama wacu. dukomeze ekleziya muryango mu kugira ubumwe n'urukundo no mu gusangira neza iby'Imana iduha. Uyu munsi ni Dominika y'indwi yo mu mwaka C. Ibisomwa by'ijambo ry'Imana, igisomwa cya mbere mu gitabo cya mbere cya Samuel ikigabane cya 26 kuva ku murongo wa 2 w'indwi mu w'icenda tugasimbiza ku murongo w'12 mu w'13 tugasimbiza no ku murongo wa 22 gushika ku wa 23. Izaburi ni 102. Igisomwa cya kabiri mu ibaruwa rya mbere ubutumwa Pawulo yandikiye Abakorinti ikigabane cya 15 kuva ku murongo wa 45 gushika ku murongo wa 19. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko zibishikirizwa na Luka Mweranda ikigabane cya 6 kuva ku murongo wa 27 gushika ku murongo wa 38. Paruwase yacu iratumye ababyeyi bafise abana batarenze imyaka 5 mu nyigisho z'abateguriwe hirya y'ejo ku wa kabiri igenekerezo rya 25 Ruhuma umwaka wa 2025 inyuma y'inkuka ya misa izoba isaha 12 n'igice muri sale iri haruguru ya sakristiya. Paruwase yacu iratumye abakozi bo mu nzu mu nyigisho zo gukomeza ukwemera zizoba ku wa 3 igenekerezo rya 26 Ruhuma umwaka wa 2025 igihe cy'isaha y'icenda muri sale iri haruguru ya sakristiya. Nitugire Kristo. muve hasi tugabana umunezero w'Imana. Nimuranuka
Amen.